iryo joro aramurarana ikirori ku kindi ikirori ku kindi ikirori ku kindi ubushuye ku bundi namwe musha muvyumva yari yasumye yari yaguze wa muhungu ico kirori kiramuryohera iryo joro aravuga ati sha ego umugore n'uyu aca aramubwira ati rero mpa amahera yanje ntahe aravuga nti banza utekane aramukorera agacayi amuzaniye akarete mu gitanda kira kintu avuganisha je ko ndi ndaya iyi keya nayo ivuye he avuga ni ko nzi ko je nidandaza iyi keya uyu muntu ariko arayikura kuki avuga burya kari imbere karahinda nuko rero muhungu aramuha keya umukobwa hageze gutavuga ati none mpa amahera none nitahire aca aramubaza ati ngira amafaranga nuza ndaguha ku munsi ugume ngaha ukwezi kose aravuga niki nikigerageza murabizi ko umusheri wa Ines wa kera yagiye hanze kandi nta communication yasuye kandi kuhaba canke telefone canke apere nta nakimwe cyasiye kuhaba hagati yabo babiri Ines n'umufiance wiwe ariko rero wa mugabo sha yaguma yumvise uyu mugore kweri ntanci nyuma kahise rero karagarutse uyu mugore ntanci nyuma ndavye aho namukuye ukuntu twahuye nukuvuga yaguma abona za image kujya kuntu yatamba yatira abagabo yirekura kugira ngo abagabo bamubone akaguma yibaza ati mbega uyu mugore ndavye aho namukuye eske nije jenyene ndinze inonka rero bikamucanga nukuvuga nubwo bari mu kazi yashaka kuba ari mu biro akagangamuka abona nko kumenga umugore we baramumuririye ko munzi akacatsa imodoka fye no muhira akasanga umugore aratekanya ari guteka ibereye mu kazi kiwe nk'umugore nta muntu yaje ngaha oya sheri ko menga ntutekanye nukuvuga ijya rero kahise tangwero kumuhantinga ijya kahise tangwero kumukorerako ijya kahise iriko iracanganya ibintu nta mahoro yiwe afise mu mutima nubwo afise umugore ku ruhande rwiwe nuko rero Ines arimva ati uyu mugabo baramaze kuvyana abana batatu avuga ati ko menga umugabo wanje nta cizere angirira mwabagabo mwe mukura abakobwa mu bubare mukabakura mu mabuate mukagirene mwewe murazi yo mwahuriye wamutwaye umuzi rero nabavuze ati ndatwaye igisasu gitwara ukizi nuza kuvuga mu nyuma ngo sindamwizera wamutwaye umubona nta muntu yaguboheyeko ngo vyanga vyakunda ngo umutware ariko wowe arahise mubona ati yakuryoheye twara uzi n'ahantu wamukuye ariko rero mumenye yuko uyo Ines nubwo yabikora ntiyabikora ngo kubera yuko ngo ashaka kuba indaya canke se ngo abikore ngo kubera yuko arivyo bimuryohera ahubwo yabikora kubera gakuku ababimushizemo kugira ngo nawe aronke ico rirenza mumenye neza muri bajya abakobwa mubona no kuri 11 ku mapavi harimwo bamwe babikora kubw'ingeso hari n'abandi babikora kubw'ubuzima bwansi akavuga ni nta yindi shwa mbona reka gende nidandaze maybe nzoronka n'agataye k'ibihumbi 100 ndawe ko nokora utundi tuntu hariho benshi babijamo bakabiheba bakaca arose agatahe akaja kwiyunganya nandi bavuga nti rero ko namaze kubijamo nzojya ntarushe reka mbandanye uyu mwuga ahubwo ni unandyohera ahubwo kumva kumenga atabikoze ubuzima burabisha kuva kumenga atabikoze ubuzima ni bubandanye ndabaramukije cyane abakunzi ba Roy TV muri ko muradukurikirana evoye naho umumwe wese ari cyangwa se aherereye muri kumwe na Bella Shaka kuri micro za Roy TV ijambo ryihumure ushaka kubugwaye ugwaje cyangwa ufise ikibazo cyo mu buzima ndaguma ndakubwire nti siko bizohora c'est la vie qui change nta mvura idahita kandi nta joro ridaca uno munsi n'umunsi uri special turi mu kiganiro inkuru nyigisho nyigisha ndakwigishe twigishanye inkuru nyigisho nikigana ndabashikiriza nka Bella Shaka ni nkuru ndabashikiriza ariko ibifise inyigisho y'ubuzima canke se leçon morale ya buno buzima tubayemo nyigisha ndakwigishe twigishanye behind camera tukumwe na Pasi Pro abikora neza reka tuvuge duti coup de chapeau inkuru yacu no munsi ndagusavye wowe uri kurankurikirana ufate ikaramu ufate nikaye canke se urupapuro wandike hama uraza gushira muri commentaire inyigisho wakuye muri no nkuru y'uno munsi inkuru no munsi ni inkuru ifatiye kugusaba imbabazi canke se gutanga imbabazi abantu benshi gusaba imbabazi birabagora abantu benshi gutanga imbabazi birabagora ukumva ati yankoreye ibi yaranyiciye yagize uku sinomubabarira ati nubwo isi n'ijuru byofatana sinomubabarira cyangwa undi akavuga ati kuvyo nakoze hamwe no musaba imbabazi yongaya canke vyogenda uku ariko ugasanga uri kurihenda kandi hari ivyo wawe uriko urazibira kubera
kudasaba imbabazi canke se gutanga imbabazi. Hari ivyo ducamo ugasanga biragoye, hari ivyo abantu badukorera ugasanga biragoye, bigatuma wumva yuko utotanga imbabazi canke se utosaba izo mbabazi, ariko ndagusavye ufate intebe wicare hama wumvirize ino nkuru uheze ushire muri commentaire niwamara gukuramo inyigisho muri ino nkuru nyigisho. Hama namwe utarakora subscribe ndagusavye urabe ako gakengeri gatukura kanditseko s'abonner canke subscribe ugafyondeko hama uce active iyo cloche kugira ngo ibiganiro vya Royal TV bize bigushikira ibisohotse uronka notification muri telefone yawe. Iyi nkuru ni inkuru y'umudamu yitwa Ines. Ines ni umukobwa yakuze yiga muri internat. Amaze kuba ari muri internat atashe muri vacances yari afise boyfriend wiwe bakundana canke se umusheri wiwe bakundana cyane. Uwo muhungu barafashanya, nuko uwo muhungu aragira igihe araja hanze avuga ati reka ngende nzokurondera, nje kurondera ubuzima nzokurondera. Nuko rero Fiston, uyu muhungu yitwa Fiston arafata urugendo aragenda agiye hanze mu vy'akazi canke se kwiga n'ibindi kugira ngo ashobore kwiyungunganya ejo nawe azogire kazoza keza k'ubuzima bwiwe. Nuko rero Ines aguma ngaho yari afise abagenzi, murabizi ko abakobwa baba bafise abakopine canke se inshuti bigana babana mu kibano, ibintu nk'ivyo usanga ari rigara canke se agakuku, ibintu nk'ivyo. Nuko rero Ines iwabo bari bakenye cyane, bari bakenye ku rugero ruteye ubwoba. Nukuvuga babantu bakenye ku buryo umuvyeyi adashobora kugurira umwana wiwe w'umukobwa Cotex canke amavuta, turya tuntu duto nyene umwana w'umukobwa akenera. Murumva ko bitari vyoroshe. Nukuvuga umuntu yakunda kumufasha mu tuntu n'utundi yari Fiston umusheri wiwe. Nuko rero Ines umwaka wa mbere urahera nta telefone nta message ya Fiston. Umwaka wa kabiri urahera nta message nta telefone ya Fiston. Ariko rero Ines ishuri ntivyakunze ko abandanya kubera kubura amakaye, kubura minervane n'utundi tuntu. Nukuvuga vyaragiye ngaho biramubera ibigoye cyane ku buryo adasubira kandi kuja kwishuri. Aca yihereza umugambi wo kuvuga nti reka nje mu gisagara peut-être ko agenze uronka ubuzima. Umugenzi biganye kera arambwira ati uzoze mu gisagara ntiwobura nawe ukuntu wiyungunganya. Nukuvuga yarabona kudufoto bamwereka abagenzi ukuntu iyo mugenzi wiwe yamaze gutera imbere, uwo mugenzi witwa Shadia yaramaze gutera imbere, ubona ko udufoto twe twa dusa neza, akavuga ati ego kwera umuntu yaratagase yarasuka igisuko cyaraciyemo. Ines aramanuka mu gisagara. Ariko rero ubuzima yaje gusanga Shadia yabayemo bwari buteye ubwoba. Shadia yaridandaza, yari muri babandi bita abamaraya. Nuko Shadia aramubwiye ati rero mugenzi, urabona ko ngaha urya ukanwa nkariha inzu nkariha amatara nkariha vyose, utegeza nawe kwiga kuba independent canke nawe ukiga ku contribua kuvyo natwe turiko turagukorera ngaha. Yarafise abandi bakobwa nyene baza babagenzi b'uyo Shadia babasigaye kwini bagenzi biwe murantunga. Nuko rero Ines aravuga ati none ko nta kazi ndaronka bigende gute? Aravuga ati nta kibazo uruze tugutware ahantu twirigwa urabe ukuntu bimeze. Baramutwara iryo joro. Bashitse abona ni muri boîte abantu bariko baratamba, ugenda wirekuye abona barirekura bariko baraseduza ibigabo, ukabona ikigabo kiragurutse kiraje kirwa kimutambisha. Kwanza aragira ubwoba aravuga ni sha iki sikigeragezo, ibikwere ndabivamo kumbe inzu inshuti zanje ziridandaza. Baramubwira ati uwo ni wo mwuga. Baramwigisha ati genda nawe utambe ubikora uku ntacuba, hama uza kugushima wowe ushuduha inimero ushutumenyesha kugiye, hama ni washika usharinga location y'ahantu uri ku buryo nibagira ikibazo tuza kurondera byihuse. Nuko Ines ati sawa. Nuko hashaza ikigabo kiramushima kiramuseduza, uyo munsi kiramutahana, namwe muravyumva ivyakurikiye. Bahejeje gukora ivyabo aramukubita amafaranga yakoreye yaciye ku uyo munsi. Ines arataha aryoshe aravuga ati no munsi nanje ndasuma. Arashika arabereka ati yampaya yati aho ni sawa kandi yaguhaye menshi. Bukeye kandi basubirayo. Bariko baraseduza namba ari guseduza. Bariko baratira abagabo babakorera utuntu twotuma bababona babe remarqué, avuga ati hashaze umusore mwiza cyane. Acashima Ines muri bose. Acaza n'ahantu Ines yarari tangura kumutambisha aramutambisha zuke ku yindi ikirori kirashuha aca mubwira amubaza ati nangahe ijoro. Aramubwira ati jewe turavugana umpaya. Ati sawa. Baca baravangaho muri nani baca baragenda
mu mwiherero caramuriza imodoka acamutwara niwiwe. Iryo joro aramurarana, ikirori ku kindi, ikirori ku kindi, ikirori ku kindi, ubushuye ku bundi, namwe muca muvyumva. Yari yasumye, yari yaguze. Wa muhungu ico kirori kiramuryohera iryo joro, aravuga ati sha ego umugore n'uyu. Aca aramubwira ati rero mpa amahera yanje ntahe. Aravuga nti banza utekane, aramukorera agacayi, yamuzaniye akarete mu gitanda kira kintu. Avuga nti sha je ko ndi ndaya, iyi keya nayo ivuye he? Avuga nti ko nzi ko je nidandaza iyi keya uyu muntu ariko arayikura kuki? Avuga nti burya kari imbere karahinda. Nuko rero urya muhungu aramuha keya umukobwa, hageze gutavuga ati none mpa amahera none nitahire. Aca aramubaza ati ngira amafaranga noza ndaguha ku munsi ugume ngaha ukwezi kose. Aravuga niki nikigerageza ukwezi kose ati ukwezi kose ati okay. Aramubwira barumvikana ibiciro. Mu nyuma aramubwira ati jewe ndifuza kukugira umugore. Nukuvuga urya mukobwa Ines yaramuryoheye uyo muhungu ku buryo yifuza kumugira umugore w'indoa, amurongora amugire umutambukanyi wiwe canke se umugore wiwe. Plutôt pas umutambukanya ahubwo umugore wiwe. Rero nuko Ines acagenda kubwira babagenzi ati jewe rero urya muhungu yanshimye ahubwo ashaka ndamubera umugore. Abakobwa batangira ati uri ndaya? Ati bwa mbere indaya igomwe maka bakamushima. Hari abagabo bakura abagore vraiment mu ntuzenya mu bubare, bakabakura mu maboite, bakabakura wherever, ugasanga ntubuze umuntu akwitorera akagukurayo. Nawe rero Ines niko vyamugendekeye. Umuhungu aramubwira nti ndashaka kumenya iwanyu, uzontware iwanyu. Ines aravuga nti nta kibazo, aramutwara iwabo. Ariko rero abavyeyi ba Ines ntago bari bazi ko Ines yidandaza mu gisagara, bari bazi ko Ines ariko arakura. Ahubwo babona Ines arungika amahera bakavuga ati umwana wacu yarateye imbere ubu ni sawa. Mumenye yuko neza hari abavyeyi babona abana bari mu gisagara batazi ukuntu babayeho, bakabona gusa batuma amahera, kumbe ibyo barimwo baridandaza canke se namwe muca muvyumva. Nuko asha aramubikira akabanga, aratanga inkwano, aramurongora, amugira umugore we wo munzu. Ariko rero urya mugabo murabizi ko umushere wa Ines wa kera yagiye hanze kandi nta communication yasuye kandi kuhaba canke telefone canke apere nta nakimwe cyasiye kuhaba hagati yabo babiri Ines n'umufiance wiwe. Ariko rero wa mugabo sha yaguma yumva ati uyu mugore kweri ntanci nyuma. Kahise rero karagarutse. Uyu mugore ntanci nyuma, ndavye aho namukuye, ukuntu twahuye. Nukuvuga yaguma abona za image kurya kuntu yatamba yatira abagabo, yirekura kugira ngo abagabo bamubone, akaguma yibaza ati mbega uyu mugore ndavye aho namukuye, eske nije jenyene ndinze ino nka? Rero bikamucanga. Nukuvuga nubwo bari mu kazi, yashaka ko bari mu biro, akagangamuka abona nko kumenga umugore we baramumuririye ko munzu. Akacatsa imodoka fye no muhira, akasanga umugore aratekanya ari guteka ibereye mu kazi kiwe nk'umugore. Nta muntu yaje ngaha oya. Sheri ko menga ntutekanye. Nukuvuga ijya rero kahise tangwe rero kumuhantinga, ijya kahise tangwe rero kumukorerako, ijya kahise iriko iracanganya ibintu. Nta mahoro yiwe afise mu mutima nubwo afise umugore ku ruhande rwiwe. Nuko rero Ines arimva ati no uyu mugabo baramaze kuvyana abana batatu. Avuga ati ko menga umugabo wanje nta cizere angirira. Mwabagabo mwe mukura abakobwa mu bubare mukabakura mu maboite mukagirene, mwewe murazi yo mwahuriye, wamutwaye umuzi. Rero nabavuze ati ndatwaye igisasu gitwara ukizi, nuze kuvuga mu nyuma ngo sindamwizera. Wamutwaye umubona nta muntu yaguboheyeko ngo vya nkavya kunda ngo umutware. Ariko wowe arahise mubona ati yakuryoheye twara. Uzi n'ahantu wamukuwe. Ariko rero mumenye yuko uyo Ines nubwo yabikora ntiyabikora ngo kubera yuko ngo ashaka kuba indaya canke se ngo abikore ngo kubera yuko arivyo bimuryohera, ahubwo yabikora kubera gakuku ababimushizemo kugira ngo nawe aronke ico rirenza. Mumenye neza muri bajya abakobwa mubona no kuri 11 ku mapave, harimwo bamwe babikora kubw'ingeso, hari n'abandi babikora kubw'ubuzima bwansi. Akavuga ni nta yindi shwa mbona, reka gende nidandaze, maybe nzoronka n'agatahe k'ibihumbi 100 ndabe ko nokora utundi tuntu. Hariho benshi babijamo bakabiheba bakaca aronsa agatahe akaja kwiyunganya. Nandi bavuga nti rero ko namaze kubijamo nzojya ntarushe, reka mbandanye uyu mwuga ahubwo ni unandyohera. Ahubwo kumva ngo umenga atabikoze ubuzima burabisha, kuvuga kumenga atabikoze ubuzima ni bubandanye. Ines rero entre temps wa umuhungu bakundana kera acaragaruka mu gihugu. Ines yaramaze kuba umugore w'umuntu, mariage yarabaye, ubu ni narugo afise n'abana. Sha wa muhungu barahura avuga Ines bahuriye muri supermarché. Ni wewe
aramuhobera ariko Ines nawe nyene yaramuhobeye kubera umenye ko ujya muhungu Fiston niwe muhungu yari yaramukuye ubusugi cyangwa se ince whatever, niwe yari yaramukuye ubukobwa bwiwe. Rero nawe urabizi ujya mukobwa Ines, ujya mugore Ines amaze kubona wa muhungu Fiston bakundana kera, atangwa kuvuga ati kakana aho kaciye kakaca kaza, aramuhobera akimuhobera aca yuka ivyakera vyose ibyo bakorana iko batanguye, nange muca mumva ko bitoroshe. Ines yo musi arataha, wa muhungu barahanye nimero, aguma amutelefona umugabo akabona Ines baramutelefonye hakwitaba. Ines agiye mu gikoni avuga ati reka kuntelefona umugabo wanje nihari. Aravuga nti sha ibi navyo ntivyoroshe. Ines araguma ngaho umugabo kubera ko yaramaze guta icizere, ntigeze amwizera kuva amutwara, avuga nti jewe umugore arashaka kuba nci inyuma, reka ngene nzokora akantu. Wa mugabo acagenda no kumupfumu ambwira nti jewe nyene ko umugore wanje musi azonca inyuma, umuntu yancanye inyuma nawe bazoce bafatana ntibarikurane. Sawa, umupfumu arabimukorera muha akagufuri arakugara. Amaze kukugara umugabo aca arivugisha ati jewe rero ndagiye muri afere y'akazi, nzogaruka nk'inyuma y'ukwezi kumwe, wowe ni witeho urugo witeho n'abana. Umugabo abaragiye mu vyiwiwe, Ines asigara ngaho n'abana. Ariko rero wa mu ex we aguma aterefona avuga ati basi duhure tuvugane rimwe rizima gusa rirahagije, duhure tuyage rimwe, nambo unkatire burundu kuri iryo rimwe tuhuye. Ines aravuga ati ko umugabo wanje adahari, reka ndamwitabe at least ndamwikureko akanyuma. Ines aroga agirene aritavye wa mu ex wiwe. Ewe ntashitse asanga ni mu cyumba, yafashe icyumba no ku gitanda. Umuhungu atanga natanguye kumukorako aho kaciye, natanguye kumusoma no ku bitugu aho kaciye. Ewe basanze burya agahuzi yagakuyemwo ba. Nukuvuga Ines ntigeze yifuza n'umunsi numwe guca inyuma umugabo wiwe, ahubwo vyabaye kubera ukuntu umuhungu batandukanye agiye, kandi akaba ari we yari first love wiwe, kandi akaba ari nawe nyene yamuciye ince canke yamukuye ubukobwa bwiwe. Nuko rero Ines bakija muri intercourse baba baramatanye. Aho nyene umugabo iyo ari kora ari system yari yakoze acararonka amakuru yuko kabaye, kuko ntaho yari yagiye ari ngaho nyene hafi. Acaraza asanga byanse ko barekurana. Umugabo arapanika aravuga ati ndabizi kunca inyuma, kandi iyo myaka yose babanye nabo bana bavyaranye nta musi umwe ari bwigere amuca inyuma. Vyaje gushika kuri uwo mu ex wiwe ari we Fiston, ari we yabaye first love wiwe, akagenda akabura. Mugabo ntibavanye ngo kubera ngo bankana canke se nukubera ibihe, yavuga nti maybe yarapfuye canke vyagenze uko, ko yakunda kumubwira nti nari nzi yuko wapfuye, ibintu nk'ivyo. Ines bimaze kugenda uko, umugabo aravuga nti jewe no kuvuga ibi bibaye, yafashe n'ama video murabizi no mu butungane yuko aho divorce vraiment irasohoka, avuga nta haje abo twavyaranye barabo. Umugabo aca arasinya divorce, umugore baca baravana, aca aviramo aho. No kuvuga Ines asigaye atabona imbere n'inyuma. Ariko rero Fiston kubera ukuntu yaramuzi kandi ko ari we yamutanguye, ari we amuzi akiri inkumi, yavuze ati twakoze icyaha turi babiri, sinokureka ngo wikorane ano magorwa uyikorere wenyine, jewe tugende mu irwanyu ndahashike, ndagutangira inkwano, hamuze umbere umugore mbandanyirize aho warugejeje nujya mu ex husband wawe. Ariko Ines kubera ukuntu ujya muhungu yamukunze amukuye mu buraya, yumva nko kumenga ari coupable, avuga ati basi nsaba imbabazi. Yageje gusaba imbabazi, umugabo aramangira kumuha imbabazi, kasavuga ati nta mugabo numwe ababarira guca inyuma. Ese wowe kuza kuba uri umugabo ujya mugabo wa Ines, wari kumuha imbabazi Ines? Muri commentaire umva ko wari kumuha imbabazi, ushire muri commentaire canke uvuge ikintu nka wewe ico wari gukora ari we bibaye ko wari umugabo wa Ines. Bien sûr nuzi ko atari yaguca inyuma, ko ni mwamana nubwo bwabaye bwa mbere amuca inyuma, ariko nkawe uri umugabo uca wimvira ko maybe yaramaze kubikora kenshi. Iyo ukiza kuba uri Fiston naho mbega wari kumutwara Ines ivanye n'ivyo n'ikibazo cyabashikiye mwese muri babiri, kandi akaba yigeze kuba ari first love wawe? Duhurire muri commentaire. Inyigisho rero dukuramo niyi: kahise igihe cyose iyo kaguma kakugarukamo, ukaba uri muri kahise ukareka kuba muri kubu, byanka vyakunda wowe wikorera umuzigo kandi birangira ari wewe umerewe nabi. Mu gihe utari kuyarekura ibya kahise, nukuvuga nakazuza kari imbere ugenda ukwega ngo utere intambwe uje imbere, ariko kubera
poids canke se uburemere kahise gafise kagusubiza inyuma uguma uri muri kahise. Ni nkuko ushobora kuba warahuye n'ibibazo runaka mu buzima waciyemo ukaguma wumva nkuko umenga ari nk'amakosa wakoze ntibibabarire. Nubwo ushobora kuvuga ati narahirutse mugabo ajya amakosa akaguma ariko araguhantinga ariko arakubabaza, nta musi muzigera utera intambwe kubera yiki uricari muri kahise. Rero bisaba kwiga kwibabarira. First of all, namba warakoze amakosa is okay, namba hari ivyatumye peut-être uri nk'umugabo bigashika ukaba umudivorce cyangwa uri umugore ukaba umudivorce cyangwa hari amakosa wakoreye abavyeyi warasabye imbabazi mugabo aguma kugarukamo, iga kwiharira wowe ubwawe ibabarire kwanza, hama ugerageze gutegura kazoza. Nta muntu numwe ari perfect, umuntu wese arafise ivyo yakoze bitabereye, yaba ari mu maso y'abantu canke mu mpisho. Kenshi rero tujajinga abantu babikoze mu maso y'abantu, ariko hari na benshi bakoze vyinshi mu mpisho. No muri barya bajija hari benshi bakoze vyinshi babikora mu mpisho. Rero iga guharira no kwibabarira. Peut-être kurya mugabo yakimubabarira bari kubandanya, ariko je suis pas sûr n'amataye gusa kandi kumucamo. Rero no kuvuga kubabarira bituma wewe udepoza uburemere. No kuvuga wowe ubabariye umuntu numubabarira ngo kubera wewe, umubare kubera wewe, kuko n'Imana ivuga ati mubabarire kugira ngo nawe muzobabarirwe. Dukorera vyinshi Imana mugika tubabarira, ariko ese wewe uri ready guharira? Umva wari kumubabarira k'Imana ivuga tubabarire, wowe ari kubabarira? Rero kubabarira no gutanga imbabazi no kuvuga nubwo ujya mugore yasavye imbabazi ntago yazihawe, ariko kandi hari yindi nzira Imana yacimucira bica bigenda neza, nubwo bijya vyari ngira yari destin, hari n'ibindi bintu ugasanga ni destin. No kuvuga rero gusaba imbabazi no guharira, urashaka kuzisaba ntuzihabwe canke ukababarira ukagumana igikomere. Iyo ubabariye gerageza kwibagira hama ugumane gusa ikigwa gitume ukora neza ejo canke se wirinda vyinshi ejo. Shira muri commentaire rero inyigisho wakuyemo. Yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Pasi pro coup de chapeau turi kumwe Roy TV weekend. Ciao ciao. Imutangwa muri Roy TV. Ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Tutarabona uterekwa n'ukuramba. Bintu nyaragase duhuriye muri Roy.